murakoze mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu BTV nkuko vyama kuri ano mango tubashikiriza amakuru mu Kirundi twabateguriye tukaba tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Egypte mu ntumbero kubungabunga amazi nico cakoranije uno munsi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe abashinga amateka bakaba bari batumiye umushikiranganje Deogide Rurema kugira ngo basigurire neza ibijanye n'ayo masezerano twabibateguriye. Ngo mu kiringo c'imyaka 2 nta bukene bw'inzoga, isima eka mbere n'umwavu ngo bizosubira kuvugwa kuko ngo hari amashirahamwe mashasha agiye gutangura. Ibi vyashikirijwe na Desire Musharitse arongoye ikigo c'igihugu kijejwe iterambere ADB nimwe yariko arashikiriza ivyaranguwe n'ico kigo mu mezi 6 aheze. Nawo umuferegi warubangamiye ibarabara n'amazu ari kwibarabara ry'igihugu gira indwi canke RN7 ngo ibikorwa byatangiye gukorwa n'ikigo c'igihugu gikora amabarabara Obuha navyo nyene twabibateguriye. Amakuru saya gusa n'ayandi mu kanya turababwira n'idyayo ndasubiye kubaha ikaze. Nari mpejeje kubibabwira umushikiranganje Deogide Rurema uno munsi niwe yari umutumire mu nama nshinga amateka aho bariko bariga ibijanye n'amasezerano u Burundi bufitaniye n'igihugu ca Egypte kubijanye no kubungabunga amazi. Mukamuzi ko Egypte itunzwe n'uruzi rwa Nile ugo nago mu masoko rufise isoko rikuru rikaba riri mu Burundi. Ni nkuru ya mugenzanje Milixe Mugisha. Harashizweho amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Egiputa mu bijanye no kubungabunga amazi hamwe no kuyakoresha neza. Mu gihe umushikiranganje Deogide Rurema mu vyajejwe harimo uburimyi n'ubworozi yereka arasigura ayo masezerano, abashinga amateka bashikirije amakenga yabo aho umushinga amateka Joki Chantal yashikirije ko bafise amakenga ko Egiputa co hava gitwara amazi menshi kuruta u Burundi cisunze ubuhinga bafise. Ico Burundi buzoro Kola yani umeko Egypte konde cyane cyane basi ona evaluer techniquement wa financièrement il y aurait avec Umushikiranganje Deogide Rurema akaba yamenyesheje ko ayo makenga bayazi ariko ko babitunganije. Murumva ayo makenga turayazi natwe twarayakoze bamutwara yagize kuva muri 2017 kugera muri 2022 mubona ko twoba twicaye kugira ngo baze gusa bakore. Hariho abavuze ramende, hari abavuze materiel, ariko nukuri mubona bazokwikorera umucanga bawukure muri Egypte bawuzane mu Burundi tubufise, bazozana isima dushobora kuyironka mu gihugu, bazoza bazana nabo baponda isima kandi mu gihugu tubafise. Bajije guca hirya no hino byo tegeko abashinga amateka 80 nibo bagemeje nayo batacu barivuze ko bakaba bagera kuri 30. Arakoze Milixe Mugisha nari nabwiye mu ntangamarara ngo mu myaka 2 iri imbere nta kena ry'inzoga, ikena gisima eka mbere n'ikena gifumbire rizosubira kuvugwa mu Burundi ngo kuko hariho amashira hamwe atandukanye agiye gutangura gukora ivyo bikorwa, haba amashira akora inzoga, isima eka mbere n'ifumbire. Bikirijwe na Desire Musharitse arongoye ikigo c'igihugu kijejwe iterambere ADB. Ni mu gihe ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ico kigo mu mezi 6 aheze. Kurikira Desire Musharitse arongoye ikigo c'igihugu c'iterambere ADB. Vyerekeye ngo amashirahamwe afise ico twokwita monopole adandaza yonyene mu Burundi kubera ariyo afise ivyo bintu, nibaza yuko nivyo niko biri uyu munsi ariko siko bizokwama. Ndashaka ndabizeze hari amashirahamwe 2 uyu munsi ariko araza mu vyerekeye isima.
turacariko turaganira turacariko turabaha impanuro kungene bobikora urumva yuko nko muri ico gisata hariho mu misi iza bishobora guhinduka mu vyerekeye umwavu naho nyene hariho ishirahamwe byatwegereye turiko turakorana kugira ngo hashobore kuzi ibindi shirahamwe ry'umwavu mu Burundi murumva ivyo byose ni ibintu biriko birakorwa kuvyerekeye inyobwa za Brarudi hariho ishirahamwe Ingozi risanzwe rikora ibiyeri ariko uyu munsi yakora ikiyeri kimwe citwa Soma Burundi ariko uyu munsi uravye inguvu turiko turabafasha kugira ngo bashobore kwagura uruganda bazane n'ibindi bishasha barashobora kuzana ibindi biyeri atari Soma bigatuma umunyagihugu ataronse ikiyeri ashobora kuronka ikindi kiyeri kivuye muri indi shirahamwe nivyo baracari mu ntango turiko turakora ariko ico no bizeza nuko iyo situation de monopole mu myaka 2 mu myaka 3 iri imbere itazobikivugwa ari nabibabwiye mu ntangamarara abarongoye komine Ntahangwa baremeza yuko ikibazo c'umuferegi wo mu Ngagara utembamwo amazirantoke bakizi bakemeza kandi yuko bagiye kubitorera umuti mu maguru ya vuba uwo muferegi nizo ngorane zikava mu nzira kugira ngo abanyagihugu bo muri zone Ngagara batore agahe byashikirijwe na musitanteri wa komine Ntahangwa Ernest Niyonzima tumukurikira ikibazo cy'uyu muserege ku rwego rwa komine dusanzwe tubizi kuko ubwo butumwa abarongoye intwaro muri zone ya Ngagara mbere duhereye no ku mutumba barabitubwiye bakibitubwira twaciye tugirayo descente hagati yaho nibyo twasanze koko uyu muserege usa nk'uwazibiye rero ico kibazo novuga ko tukizi ku rwego rwa komine ariko rero twaratabaje ikigo ca Obua kugira irabe ico yofasha kandi baratwemereye ko vuba bwango ico kibazo bazogikemura abene gihugu ico tobabwira nk'akama ahubwo bwa mbere nuko nabo nyene batorera amaboko kuko isuku mbere iterambere ni rya bose barashobora kuba barakora ibikorwa by'ibanze kugira bikunde iyo micafu ibe irabandanya ibiraronka aho isuku mbere iterambere ni rya bose sinumva abo bantu bafata ubwo bucupa n'ubundi bakaja kubujugunya aho atagenewe sigura rero yuko nabo nyene kagoye twabavunira nuko boba aba responsable kuko amacupa ntiyagenewe kubikwa canke gutabwa mu miserege amacupa bwa ngingo yabwirizwa gutabwa mu mapubere canke novuga ni mu mifuko umuferege Nyabizu uri kwibarabara ry'igihugu inimero 7 urabangamiye amazu y'abene gihugu bari kuri iryo barabara bakaba barateye akamo ababije kugira ngo babafashe none ikigo Obuha kijeje kubaka amabarabara ako kamo carakumvise bakaba batanguye rero gukora uwo muferegi mu ntumbero yo gukingira amazu yabo bene gihugu yariko arahagirira ingorane ni nkuru ya mgenzanje Ange Negrita irakoze aho twashika twasanze ibikorwa byo kubaka umufurege Nyakizu uri muri komine Muha zone Musaga quartier Gasekebuye bigeze ahashimishije nkuko twavyiboneye bakaba bahereye kubaka ahariho nonekaye kurusha ahandi ku ruhande rwo haruguru abakozi bamwe bariko baracanga isima n'umusenyi abandi nabo bariko baratunganya uwo mufurege kugira basasemwe amabuye abene gihugu twavuganye barashimira leta hamwe n'ikigo Obuha kijejwe gusanura inyubako za leta kuko bagiye kuruhuka kurara ntibuca bibaza ko inzu zabo zohava zihitanwa n'ubwo ruzi Nyakizu ibikorwa byo kubaka uwo mufurege bikaba byatanguye igenekerezo rya 27 Kigarama umwaka wa 2021 bikazobandaniriza no ku kiraro kiri hafi y'ikambi Iskam hamwe no ku bitaro Tanganyika Care Polyclinic aho nyene muri komine Muha
amakuru ajanye n'abaririmbyi ngo hamwe abaririmbyi boronka ico bita management ngo vyoshobora kubateza imbere bikazanira n'igihugu akunguko vyashikirijwe n'umumenyeshamakuru Ale Nova Irambona arongoye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakora ibijanye n'akaranga ni mu gihe ishirahamwe wa Falme Gange bariko barashikiriza ku mugaragaro umuririmbyi Nduwimana Abdul Zuberi. Nyandwi Raphael niho yarari atubwire ingene byari bimeze. Umuryango w'abaririmbyi wa Falme Gang washize ku mugaragaro umuririmbyi Nduwimana Abdul Zubair batazira Azu 1 July. Umuririmbyi akaba ari kumwe n'uyundi muririmbyi yitwa El Coyote asanzwe aba mu gihugu cy'u Bufaransa ari nawe yaje aserukiye wa Falme Gang. Ku bwa Nduwimana Abdul Zubair akarushoko ni kenshi agiye kuronka akamaro nko ku muntu w'umuririmbyi no munsi ninzire yuko ngiye kubona nk'ibyo twasizanye mu masezerano ko bigiye kuja ku mugaragaro akamaro kuri jewe akamaro no kuri management ya Falme Gang twese twashiramye tugashira inguvu hamwe yuko umuziki neza uzokogwa hama nkavyungukiramwo nabone bakavyungukiramwo guci. Muri ivyo Lolilo arongoye Simba Gang ngo management igira akamaro mu gihe amasezerano yubahirijwe ku mpande zose. Akamaro k'umucuraranzi kuba muri management bivana na management nyene yinjiyemwo. Management imufashe neza ikamuha ivyo bumvikanye igakurikiza ivyo bibiri muri contrat umucuraranzi ashobora gutera imbere agashika kuri ariko badakurikiranye ivyo bavuganye badakurikije ivyo banditse na kimwe cyo mufasha umucuraranzi acasubira hasi oriyo gutera imbere. Ale Nova Irambona arongo ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'imico kama mu Burundi kubwiwe harico igihugu kihungukira mu gihe abaririmbyi baja muri management uzishize hamwe ugafata kari nka cooperative na kunguko kanini igihugu cogirira kuri izo management ubwa mbere ho izo management mu bisanzwe zitegerezwa kuba zanditswe aho mu mategeko y'abatanga kori cyase mu bitabo by'abatanga kori kuko nizera ko management cyo kufise NIF ikabifise nayo ikorera hamiyo NIF nayo imaze kubaho bisigura ko hagera igihe bakagira kantu k'ikori batanga hanyuma ako kantu k'ikori batanze nako karafasha mu migambi y'igihugu mu kubaka ko y'amashure mu kubaka y'amabarabara mu kubaka bya bintu byose kambere mu migambi myinshi iterambere igihugu gashiba kikungukira rero mwayo makori avuye mu izo management ugiye kuraba ubu muziki baradandaza ku ma platforms baradandaza no kuzindi mbuga nka YouTube gutyo rero biraboneka neza ko ari uwundi mwimbu woba wungutse igihugu coba cyungutse biciye kuri izo management. Indirimbo ya mbere y'uwo muririmbyi Azu 1 July ikaba igiye gushigwa ku mugaragaro kuri uyu wa gatatu igerekerezo rya 12/0 uyu mwaka turimo. Rero akaba ariho tugarukirije amakuru twabateguriye kuri no munsi nkizera yuko mwebwe mwese mwarimu ko murayakurikirana mwashoboye kuhamenyera ibitari bike ndabashimire cyane nongere nshimire bagenzanje bari mu buhinga bw'ivyuma Claude na Boris niyo batumye amajwi n'amasanamu bibashikira warahagarikiye amakuru ni Bizimana Kente nkaba ndamushimiye mwe by'imva mutima naho gutaha murakoze.